Reka ndabaha ikaze bakunze bimbonesha kure yanyu BTV Burundi mu makuru twabatorekanije kuri uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uno wa 11 Rusama niho hibuka watanguje umudiho wa reggae Bob Marley, abarasta bose aho bari bagasabwa ko bama bakurikiza iragi yabasigaranye yo kurangwa n'amahoro n'urukundo. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa kabiri aramenyesha ko ikibazo c'igurirana ry'abantu kizotererwa umuti vuba bwango inyuma ya rusasuma izoba. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru yacu nkuko narimejeje kubamenyesha. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri no wa kabiri yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru bimwe mu bibazo biraje ishinga abene gihugu, yarabitangiye inyishu na cyane ku kibazo c'igurirana ry'abantu hamwe no kwiyunguruza hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Muri ico kiganiro caremeshejwe Amakuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri ku kirimba kwa Ntare, ikibazo kijanye n'igwirirana ry'abantu ku muvuduko munini mu Burundi ngo kirahanze leta. Ariko umukuru w'igihugu ati reka turindire rusansuma yimirije kuba hama hafatwe ingingo zikomeye. Jewe naho mubona ingingo tutaratanga kuzifata, turindiriye rusansuma tubanze tubone ingene tungana, duce turaba ritme, duca tumenya ngene ingingo zofatwa n'igihe ziherera. Ariko ntiducike inkokora kuko n'abantu ntitwigingire tubakoresha. Mwarumvise ugwaruka ndiko ndarubwira nti ngaha muja kuba kwa muvyarawe, kwa so wanyu, kwa nyokorome, haje umunsi wo mubwira uti jewe mpibihumba 300 nca nigira yofuma fata credit akayaguha gugende muvireho, kuko burya ugwaruka ruramereye cyane imiryango. Ku kibazo kijanye no kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura cyane ku makinga n'utumoto duto bitajeho kuki, Evariste Ndayishimiye yemeje ko kiriko kirigwa kandi yemeza ko abarundi bakwiye kumenya ko leta atanzigigira. Ndazi muri Tanzania bavugira bati lendi plaque impere gusa, none baraca bagumuka ngo ko mudukuye mwibarabara rifise imodoka kubera nabo zahavuye zirengera amabarabara ya natwe bwira amamoto yahavuye ararengera amabarabara yacu. Ubu rero duca rutangura kubitunganya, reka duhere kuri abo biyunguruza bataza barakatira mu miduga uzobone ko akugonda. Nagira ndabwire ko atanzigira imbwa abantu nta leta igira inzigo. Ico kiganiro kikaba cyatanguye igihe cy'isaha 3 zirenga z'agatondo kiza kurangira igihe cy'isaha 11 n'igice. Abamenyesha makuru baca basangira agacupa na nyine icubahiro Evariste Ndayishimiye. Desire Sindihebura, reka tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yahaye umubonano userukira ibihugu vya Burayi hano mu gihugu cacu c'u Burundi, Ambassadeur Claude Bochu. Bimwe mu vyo baganiriye ngo hakaba harimo gukomeza ubucuti bw'ivyo bihugu. Reka dukurikirane icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Koze deje kwakira umushitsi Ambassadeur aserukira umuryango wa Nyaburaya ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, akaba yaraje kugira ngo tube turaganira ku gufashanya kuri hagati y'ibihugu vya Buraya hamwe n'igihugu cacu c'u Burundi, na cane muri iki gihe muzi neza yuko imigendanire aheze imisi mike itangwe kumera neza cane, kubera ko vya bihano vyafatiwe igihugu c'u Burundi vyafuswe kandi bikaba vyasubiye kutunezereza, tukongera tugashima kuri iyo ntambwe igihugu cacu n'Abanyaburaya bashoboye gushikako. Ica kabiri naco yatubwiye yuko hari ibikorwa bigize imisi bikorwa mu muryango, ariko ariho ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu hazoba hariho igikorwa kinini. Yadusavye yuko coshobora gufatwa mu mugongo ku rwego rukuru
n'inzego z'igihugu mu kugurura ibikorwa bizoba bijanye no guhanahana ivyiyumviro hagati yabo bose baseruka mu gushira mu ngiro ibikorwa vy'iterambere hagati y'abanyaburaya hamwe n'Uburundi. Uko umwaka utashe igenekerezo rya 11 Rusama haribukwa watanguje umudiho wa reggae Robert Nesta Marley benshi bazi kuri Bob Marley. Bamwe mu bakora uwo mudiho hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakamenyesha ko uwo mudiho ukiri inyuma, bagasaba gushigikirwa ndetse bagasaba n'abarasta bose kwama bakurikiza iragiye basigaranye ryo kurangwa n'amahoro n'urukundo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita irakoze. Indirimbo yitwa Redemption Song, bisigura indirimbo yo kubohoka, nkuko yaririmbwe n'umuhisi umwami wa reggae Robert Nesta Marley benshi bazi nka Bob Marley. Carton ntirampeba batazira American yatanze insiguro y'uno munsi hamwe n'iragi riranga umurasa. Si ufise insiguro y'amahoro n'urukundo, yego nivyo vyamuranga mu isi nyakugendera twavuze tutanga Bob Marley. Uyu muririmbyi akavuga ko umudiho wa reggae ukiri inyuma mu bijanye no gushigikirwa. Donc icyatumye kidatera imbere ngereza ko ico nyene rasa bayishize mu ntumbero y'urumogi yo kunywa itabi kandi atari yo ntumbero rasa yarafise. Indirimbo zacu za reggae barazibuza nk'ibice nka 10% nka 20%, ariko byari bikwiye kuba nka 50% ndibaza. Uwo mwami wa reggae Robert Nesta Marley yitavye Imana kwigenekerezo rya 11 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 981, hakaba haheze imyaka 41 yitavye Imana. Tukiri kuri ivyo nyine vy'abaririmbyi ngo kugira abaririmbyi batera imbere barasabwa gukora ibitari bike, ivyo bikaba bivugwa n'umuhinga mu vy'umuziki Bucumi Jackson batazira DJ Jackson. Ni inkuru ya mugenzi wacu DJ Hafa Nyanza. Abaririmbyi benshi barafise indoto yo gukora ibitera mu bikomeye mpuzamakungu kandi bihuza abantu benshi, ariko usanga bafise intambamyi nyinshi mu gushikira ugo rwego. Jean Pierre Bimeni benshi batazira Mudibu yamenyekanye cyane ku ndirimbo Mbwira. Umuririmbyi akaba amaze gukora ibikorwa bikora inka mu kwitunganiza ibiteramo biri ku rwego mpuzamakungu kandi bikitabirwa n'insinzi y'abantu. Mbega kugira abishike ko vyo babitumwa niki? Izo connection zironkwa gute? Ivyo ni bimwe byasiguwe n'umuhinga mu bijanye no kudandazwa rw'umuziki ndetse asanzwe afasha abaririmbyi batari bake Bacumi Jackson batazira DJ Jackson. Za connection zishobora kukuganisha zimera nk'ibiraro, bikariho les agents, harama institution ya booking n'ibindi vyinshi. Utegerezwa gukora igikorwa no kwita cyo gufatanya tala ya ukayifatanya n'isoko, ukagerageza ugasibla un marché bivanye nawe n'ubushobozi ubona ufise nk'umuririmbyi. DJ Jackson yagize n'impanuro atanga ku baririmbyi bashaka gushika kure mu muziki. Ikintu abaririmbyi b'abarundi bagomba gukora bagahera kubaka network hajya nyene kuri bijya bibera mu Burundi. Abaririmbyi biga kama ku respecta akazi kabo. Ariye nk'umuririmbyi asohora vraiment hit imwe akumva na undi muntu azosubira kumuvugisha, abantu bose bazorenda kumuhamagara. Urudanazo rwo kwisi iyo utazanye ibintu vyawe bishasha wemvanse bifite ukuntu bikorwa kandi ni kwa kundi nyene. Mumenya ko umuririmbyi JP Bimeni aheruka gukora igiteramo kidasanzwe mu gisagara ca Caceres muri Espagne citwa World of Music, Arts and Dance, aho yari kumwe n'umuguyi we witwa Black Bates. Rafaeli Nyandwi, reka tugushimire nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ibinyabuzima bigeramiwe ushitse kwisi yose hamwe na hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari ibikoko bimwe bimwe biriko birahona abantu, tugasabwa kwama tubikingira kuko bifise akamaro kanini. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ruca mu byo. Ibinyabuzima bigera ku 37,480 nivyo biharogwa nk'ibigeramiwe dufatiye ku binyabuzima 134,125 vyizwe ko nkuko biri ku rutonde rutukura Liste Rouge Mondiale
rushikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijejwe ibidukikije UCN. Ibice 41% akaba ari ivyo mu bwoko bw'ibishobora kuba mu mazi, ibice 14% vyo mu bwoko bw'inyoni, nayo ibice 26% akaba ari ivyo mu bwoko bw'ibikoko vyonsa. Aha twavuga nka panda roux, baleine bleue, l'ours polaire, tigre, poissoline, kakapo n'ibindi bitera bikamangana kuri iyi si. Naho ngaha mu Burundi twavuga nk'inyoni zitwa inkorokoro, yaba izifise umugongo wera canke izifise umutwe wera, imamfu, inkende, inkoto, imbwa zo mw'ishamba, ingwe n'ibindi bitera bigenda amazima yongo. Ivyo biharuro vy'ibinyabuzima bigeramiwe bikaba vyigwiza inshuro zitanu ku imyaka 20 iheze, bigatuma ibikoko 748 n'ibiterwa 118 bizimangana burundu muri ico kiringo. Ivyo navyo bikaba bituma hanini n'ihindagurika ry'ibihe riterwa n'ukononekara kw'ikirere ndetse n'itituka ry'isi. Ivyo vyose bikava ku bikorwa bifatanye n'iterambere ry'abantu, aho usanga inganda zirungika ivyotsi mu kirere, bicafu vyisuka mu nzuzi bigahetana ibinyabuzima vyo muri zo n'ibindi. Aho ntitwokwibagira uruhigi n'uburovyi bikorwa bidakurikije amategeko ndetse no guhonya amashamba ivyo binyabuzima bisanzwe bibamwo. Mwomenya ko igenekezo rya 11 Rusama ari wo munsi mpuzamakungu wahariwe ibinyabuzima bigeramiwe, umunsi washinzwe n'inama y'ubumwe bw'ibihugu hari mu mwaka wa 2006 mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu gukingira ibinyabuzima. Thierry, reka tugushimire nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ugwaruka rufise imigambi gwifuza gukorana n'umugambi w'igihugu wacizweho kugira ngo urufashe paeje rugifise akangonongono k'imigambi yabo. Desire Manirakiza arongoye uwo mugambi arabamenyesha ko boshira amazinda ku imigambi yabo izoba ishigikiwe bikwiye. Tumwumvirize. Muri paeje nagira mbwira abajene bibaza ko bashobora kuba ama projet yabo. Nta muntu ari muri paeje muri komite ya direction ya paeje atari umwigisha kuri kaminuza. Nta maproje rero buja kwiba abajene ni bareme. Nta muntu muri paeje azopfa yarivye projet y'umujene wagende kuyikora nibikundi. Ni naco gituma kiri no mu vyatumye muri paeje tuvuga tuti reka amadosiye yose aze aciye arinye, kuko uyihaye animateur communal ngaho arashobora kugenda, birashobora gushika. Simuze ko ivyo vyoba birashobora gushika ugasanga iyo projet iragiye uwundi muntu ayitwaye. Mugabo uyidepoje alinye atari jewe nabajya abandi bane turi capable yo kuyironka iyo projet, nta wundi muntu ayironka. Uwo mujene rero niyo bamwiba projet yiwe azobazi aho yagiriye, azoba afise donc na possibilité yo kugira rukundo. Mugabo urumva wayizanye ngaha kuri commune ikabanza igatransita kuri commune hanyuma ikaja muri mairie, ikava muri mairie ikaza muri paeje, urumva ntuze n'indende birashobora gusuka ugasanga abayibazo. Haribonekeza isuku rike hampande y'amazu amwe y'uburiro muri quartier Buyenzi. Abenegihugu bahegereye bakavuga ko amagara yabo abangamiwe, bagasaba ko hokorwa isuku. Ni nkuru ya mugenzi wacu Peniera Kazemwana. Aho twaciye hafi y'uburiro bita restaurant muri quartier Buyenzi muri commune Mukaza, haribonekeza isuku rike, aho usanga hagwiririye imicafu itandukanye, ibiziba bisa nabi biteze impande y'ubwo buriro, ahandi ugasanga bariko barahakorera ibikorwa bitandukanye nko kumesura n'ibindi. Umwe mu benegihugu twavuganye wo muri quartier Buyenzi avuga ko amagara yabo abangamiwe kubera isuku rike riharangwa. Hano kuri iki kibazo na twebwe turagishinga, si ibintu vyiza kuba hameze gutya ayi na hakaba n'uburiro buri ngaha nyene. Urumva bituma bitera ingwara kandi n'isuku ricari barike. Agasaba umukuru w'igisagara gutera kamo abenegihugu ba mu makartier atandukanye gukorera isuku aho babaye. Tegetse twosaba cyane cyane umukuru w'igisagara ko yo turonsa akatwongereza n'inguvu kugira iki gikorwa cyo ngaha isuku kweri mu Buyenzi barishiriye ku mukazo. Umwe wese amenye ko isuku iwe rikenewe. Ivyo biruko mu gihugu aruka go muri quartier ya Buyenzi kwihaye hangiro ryo gusukura ikartier babayemwo, bahamagarira urundi rwaruka ko gobafasha kugira igisagara gikomeze kugirirwa isuku. Peniera Kazemwami, reka nawe tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje, akaba ari nayo isozereye amakuru yacu uyu no musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana imboneshakure yacu BTV Burundi. Shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya, shimire Prosper niyo nkuru yarayahagarariye, nongera nipfuriza kwa abarasta bose aho bari
kubandanya mwibuka iragi yabasigiye Bob Marley ry'urukundo ndetse no kurangwa n'amahoro aho muri hose. Mugire ibihe byiza.